Haleluya. Imana ishimwe cyane. Jewe ndanezerewe cyane no kuba ndi ngaha. Kuko kuba kure y'igihugu ntibyoroshe kwiyumvira ngo ikigenzo bandi hariya bidufata umwanya muremure kubitegura no gushika. Ariko Imana yidushoboje tukaza ni namashimwe. Turayishimira cyane. Nezerejwe rero no kuba ngaha nkaba imbere y'ishengero ry'Imana, imbere y'ihanga ry'Imana, n'ubuntu budasanzwe. Ubundi ntaco twovuga ngo umuntu ngo aramerita canke arashoboye atari uko Imana yonyene iba yagushizemo ico ishaka gukora. Nta bushobozi na buke y'umuntu ashobora kugira bubuhagara imbere y'ubwoko bw'Imana. Nazananye baheje kuvuga ko tuzaye na mama, twazananye n'uwundi nawe nyene n'umuhungu ariko araspira gukora igikorwa c'Imana, akorera mu rusengero hariya muri Hollande nyene yitwa Parfait Gihimbare. Twarazananye n'umuneve wanje mu rusengero n'umugisha cyane abariko arakora ibikorwa byinshi cyane bihambaye. Hanyuma nazananye na murumuna wanje nawe Oba, nawe ngujya hari. Ndabashimira cyane ko baje kushigikira tukazanana. Imana ibaho umugisha. Hanyuma nkabashima cyane kubona nashoboye kushika ngaha. Pasteur Aimé yashoboye kunyakira akampa akaryo ko gushobora gusangira namwe ijambo ry'Imana n'ubuntu budasanzwe. Pasteur Aimé twariganye nk'uko yababwiye muri primaire. Ico gihe jewe nari umukatolika, sinari bwamenye ibyo gukizwa ibyo ari byo, nagiye kubimenya hanyuma. Ariko we ico namwibukira ko kinini ya cyane, ngira igihe meruka ngaha naranabivuze ko mengo ni naba ntihenze. Ariko ico ndamwibukira ko cyane ni ikintu gihambaye. Ndi umwana muto, umwana w'imyaka 8 cyangwa 9. Ikintu cankoze ko gushika kuri uno munsi nkaba nkicibuka. Reka nshingiye ntahe. Pasteur Aimé twiga mu mwaka nk'uwa 3 primaire, twagize promenade. Abo barize muri primaire hano barabizi, twagira ama promenade shakane. Hanyuma ico gihe tugira promenade, abavyeyi baratugurira, bakatugurira amagato tugenda dutwaye, ibintu tugenda dutekeye byo gufungurira hariya. Hanyuma jewe nkaba nari isanzwe mfise muri jewe ko ivyo ngura byose ndabigura kandi turaza gusangira n'abandi, ariko hari ivyo nza kubikira abo tuvukana, sinza kubibagira. Hanyuma turashika turasangira n'abandi. Pasteur Aimé twicaye muri cercle turi kumwe nawe ari hagati yacu. Hanyuma haza umwigisha arandaba ngo uyu mwana ngo ibi nibiki, ngo abandi bana bose basangiye, ngo ariko buracabitse bimwe, ngo bitange n'abandi babike. Hanyuma ngira ubwoba, navuga ariko nari nabibikiye abo tuvukana, ngo n'abandi ntabavukana bafise, ngo bitange n'abandi babike. Hanyuma ndabikuramo ndabitanga, muganda bitanga mbabaye cyane, mvuga nje nashaka kubikira naho tuvukana kugira bashobore kurya kuri ivyo biryoshe nanje bandungikanye. Hanyuma meje kubitanga nicaye, ndabona Pasteur Aimé arahagurutse. Yari umwana muto cyane nawe, carahaguruka arabibaka bose, acara bisubitsa. Hanyuma acakura imikate yari afise mu isakoshi we, acara yebagaburira yose bose. Ico sinari kucibagira kandi sinzopfa ndacibagiye, kuko kuri jewe yarankijije, yarantabaye muri uwo mwanya, kuko naciye numva nduhutse gose. Ariko ndamuravye mbona n'umuntu ari special, nkibaza ingene yashoboye kuvyiyumvira kugira ngo atange ivy'iwanje ndabibike. Reka ndababwire, uwahamagawe biboneka kiri muto. Iyo wahamagawe biboneka ukiri umwana, kuko Imana iba yaraguhamagaye. Uko kwitangira abandi, umuhamagaro si wawe gusa, ni ukwitangira abandi. Uko kwitangira abandi rero ni ibintu namubonye kakiri muto. Hanyuma iyindi ntahe nuko nasanze mu buzima bwanje hari icyo Imana iriko iramukoresha, ariko we sinzi ko
no kubimenya sinzi ko abizi, ariko hari byinshi cyane Imana imukoresha mu buzima bw'abantu. Bugira umupasiteri Imana yagukoresha mu buzima bw'abantu, bamwe ukabimenya abandi ntubimenye, ariko muri mu kiganiro gisanzwe, ariko ugasanga urabakorera ibintu bihambaye cyane. Rero iyindi ntahe nagomba gushinga nuko nkikizwa hafi yuko banshinga umurimo ngo mbe umupasiteri, jewe ubundi nashitse muri Hollande niga informatique, mba umu informaticien, nja gukora akazi bisanzwe nk'abandi bose. Mu nyuma ndakizwa, maze gukizwa ninjira cyane mu bintu by'Imana, kandi ndabikunda cyane, kandi nkumva ndabikunze gose, nkumva n'ubuzima bwanje bwose niho buri, nta handi nshobora kubushira ataraho. Hanyuma Imana iza kutuyagisha, ituyagisha cyane, itwereka yuko dutegereza gushira ubuzima bwacu ku murongo, ubuzima bwacu bwose tubuhereza Imana. Hanyuma Imana iza kumpishurira ko ngomba guheba ibyo narimwo, ngomba guheba akazi nariko ndakora ko gukora informatique, nkaja mu murimo w'Imana, kandi nkawukora ndawihaye wese. Hanyuma ico gihe birangora gose, namwe muravyumva umwana w'umuntu, birangora cyane. Nibaza guheba akazi, nibaza guheba byose ibyo twari tumaze kubaka, nibaza hypothèque nari namaze gufata y'inzu twaguze, nibaza ibyo bintu byose ingene bizogenda, biraducanga n'umuryango twese biraducanga. Hanyuma nza guhura n'umuntu ambwira ati, rero wowe Imana iri kukuganiriza uko, genda ubanze wige, genda ugire theologie, niwayiheza uzoba umaze kuba forme, hanyuma ukorera Imana. Nibaza gusubira mu ishure naho numva bimbanye ikindi kibazo, tukabiganira n'uwo twubakanye, tukabivugana. Entre temps ngira sini presence gose, ndandubatse, mfise abana batatu, umwana w'umukobwa afite imyaka 13, uwa mbere, uwa kabiri n'umuhungu afite imyaka 7, uwa gatatu afite imyaka 6, n'umuhungu nawe. No kuvuga ngo ico gihe hari mu mwaka wa 2013. Hanyuma nza kuza ngaha mu Burundi, nje mu bintu by'amaproje nyine by'akazi twari tujemo. Hanyuma nza gusengera hano, nje gusengera aha, inyuma dufata kanya twicarana na Pasteur Aimé. Ico gihe sinzi biro twicayemo, sinzi aho yari inyuma, turicarana turaganira, ariko ivyo bintu mengo sinabimuganirije ko gose, twaraganiye nyene, ndamubwira ubuzima ingene biriko biragenda. Hanyuma nza kumva turi kumwe, arambwiye ngo turiko turaganira, ngo nguma numva ngo ijwi rimbwira ngo Yona, ngo Yona, ngo histoire ya Yona wowe uyizi? Nambwira nti jewe umengo ndayizi, mugana numva umutima urasimvye. Navuga nti ivyo ndimwo ndazi ko Imana iri kiransunikira ahantu, ariko jewe kubwiwanje nk'umuntu numva hangoye. Hanyuma arambwira ngo ze kugenda ngo uyisome, ngo urabe ico Imana yo biriko irakuganiriza kuri ivyo. Nca ndagenda ndasubira imuhira ndasoma, hanyuma nibuka ko Imana iriko irantuma, Imana iriko irambwira ngo va mu byo urimwo uje muri ibi. Hanyuma nibuka amajambo aheje kumbwira, nsubiye inyuma nafashe decision idahinduka, nasubiye inyuma byose ndabihindukiza, ndabivamo, ndagenda ndiga. Imyaka 6 irahera, hanyuma ubu turiko turakorera Imana, kandi turabinezerewe gose, kandi turahimbawe cyane. Ibyo ndababwiye si urugendo rworoshe, ni urugendo rwatugoye cyane, ni urugendo rwari rukomeye gose, ni urugendo twarekuye byose ibyo twari dufise, ni urugendo rwatumye tugurisha n'iyo nzu turayivamo tuja iruhande y'urusengero kubaho, ni urugendo rwadutumye turekura byose kugira ngo dushobore gukurikira Imana. Bana b'Imana, urugendo rwo kwizera, urugendo rwo gukurikira Imana ni ukurekura, ni ukwiga kurekura, ukiga gufata iby'Imana yaguhaye. Amen. Imana ibahezagire cyane.
musa neza cyane, ndanezerewe rwose kubona ndinga nkasanga Imana yaraguye, Imana yaguye urushengero. Iki gipande nticyari gihari igihe mperuka, kandi ibyo atari Imana ibikora nta mwana w'umuntu abikora. Abantu ntibazanwa n'abantu, bazanwa n'Imana, kuko Imana niyo ikonvenka imitima y'abantu. Amen. Uyu munsi jewe nashaka ko tuganira cyane, tuganire rwose, tuganire ku cerekeye ubwizigirwa. Ubwizigirwa mu rugendo rwo kwizera, kuba umwizigirwa mu rugendo rwo kwizera. Ico nico nshaka ko tuganirako, kuko nasanze muri rugendo turimo dutegerezwa kuba bizigirwa ko n'Imana yabaye umwizigirwa kuri twebwe. Kandi Imana ikatubwira ngo mwebwe naremye mu ishusho yanje mugomba gusa nanje. Ni ukuvuga ngo dutegerezwa kuba bizigirwa nk'uko nayo iri umwizigirwa. Amen. Ibihe tugezemwo ni ibihe vya nyuma. Bene data, ibihe tugezemwo ni ibihe vya nyuma. Harabavyizera, harabavyemera ko turi mu bihe vya nyuma, canke harabagitinya bakavuga ngo turacashaka kurya ubuzima nibe biregeye inyuma. Ico nagenda babwiye nuko ibyo bihe turiko turabamwo, ibimenyetso byose biratwereka ko turi mu bihe vya nyuma, ko Yesu agira agaruke, kandi azogaruka aje gutora urushengero rwiwe. Yesu azoza aje gutora urushengero rwiwe, kuko urushengero rwiwe niko rwamukuye mu ijuru amanuka hasi, ngo mu kwitanga yitangira urushengero rwiwe. Kandi yabwiye Petero ngo nzokubaka urushengero rwanje. Ni ukuvuga ngo le plan Yesu yaje kugira nuko yashaka ko urusengero rwiwe rukomera, urushengero rwiwe gwezwa, urushengero rwiwe ruhagarara, rugashira impinduka ngaha ku isi, akazogaruka asanga urushengero rwiwe ruhagaze, maze agatwara urushengero rwiwe anezerewe, avuga ngo sinafiriye ubusa, nafiriye ababera. Urushengero rwiwe niko nafiriye. Haleluya. Ubwo rushengero rero ni urushengero rugomba kuba urw'abizigirwa, abantu barimwo babizigirwa, abantu mu buzima bwabo bwa misi yose babizigirwa. Mpejeje kumva ijambo umupasiteri yaje kutubwira ngaha, avuga ngo mu buzima bwacu tugomba kubuhuza n'ijambo ry'Imana. Nukuri iryo jambo turigendereko, ubugingo bwacu, ubuzima bwacu bugomba guhura n'ijambo, maze iryo jambo akaba iryo Mana, kuko kuva kera ngo jambo yari Imana. Iyo ni Yohana wa mbere umurongo, Yohana 1 umurongo wa mbere. Muraza kumbabarira ko upresha mu Kirundi sindabimenyereye gose, ariko ndagerageza. Twageze igihe muri Hollande duhindura byose, dutangura kuvuga igihorande kugira ngo n'abazungu tubabwire ubutumwa. Tubabwira ubutumwa, none ubu barabatizwa, none ubu barihana, kandi turanezerewe gose. Izo ntahe zizobashikira, ndibaza kandi ndasenga Imana ko pasiteri mazoza agashinga intahe akavyibonera, namama pasiteri bakaza bakavyibonera. Nukuri amahanga arahinduka iyo abantu bemeye kuba bizigirwa. Haleluya. Reka dusome Ivyahishuriwe Yohana igice ca 3 murongo w'7 gushika ku murongo wa 13. Wandikire umumarayika w'ishengero ry'Ifiladelfiya uti: uwera, uw'ukuri, ufise urufunguruzo rwa Dawidi, uwugura ntihagire uwugara, kandi uwugara ntihagire uwugurura, aravuga ibi: ndazi ibikorwa vyawe, nashize imbere yawe urugi rwuguruye, ntawe ushobora kurwugara. Yuko ufise ubushobozi buke, witondeye ijambo ryanje, ntiwihakanye izina ryanje. Ndaguhaye bamwe bo mw'isinagogi ya Satani, biyita Abayuda atari bo, ariko babesha. Nzobagobera kuza bikubita imbere y'ibirenge vyawe, bamenye yuko nagukunze. Ko witondeye ijambo ryo kwihangana kwanje, nanje nzokurinda igihe cyo kugerageza kigira kize mu bihugu vyose, kugerageza ababa mw'isi. Ngira nze vuba, wumire kuco ufise, ntihagire uwugutwara igitsibo cawe. Unesha nzomugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana yanje, kandi ntazosubira gusohoka
nanje nzomwandika ko izina ry'Imana yanje niryo umurwa w'Imana yanje, niwo Yerusalemu nshasha wururuka uvuye mu ijuru ku Mana yanje, kandi nzomwandika ko izina ryanje rishasha. Uri n'amatwi niyumve ico mpwema abwira amashengero. Haleluya, haleluya. Imana uyu munsi iraduhamagarira kuba abantu b'abizigirwa, iraduhamagarira kuba urushengero rw'abizigirwa. Aha irabwira uru rushengero rw'i Philadelphia ikavuga ngo ndazi ko ufise ubushobozi buke, ngo ndazi yuko ufise ubushobozi buke. Imana irakuraba ikakurabira no mu bushobozi bwawe, irazi aho ugeza, irazi aho uhera ugashitsa. Imana irazi ibyo yagushizemo, ariko igihe ugize kuba umwizigirwa wayo, Imana iravuga ngo nzokugurira umuryango imbere yawe, ngo kandi nta muntu n'umwe ashobora kuwugara. Ni ukuvuga ngo ubwizigirwa bwawe muri wewe nibwo rufunguruzo ufise rw'uko uwo muryango wuguruka. Haleluya. Ubwizigirwa bwawe kubw'Imana yaguhamagaye, ubwizigirwa bwawe mu rugendo uri kuragendana nayo, nibwo rufunguzo rw'uwo muryango Imana yuguruye. Kuko ukurondera izindi nzira bidutuma duhusha umuryango Imana yonyine yatwugururiye. Haleluya. Ibyo uyu munsi turiko turabamwo nuko tuba mu bintu byinshi bidusamaza, ibintu byinshi bitwereka ibintu bikayangana biri imbere yacu, biri impande yacu, ibintu byinshi bidutuma tugira yandi madesire. Desire bahita ngo iki? Ibyifuzo bidutuma twifuza, tukabaho twifuza, tukabona umubanyi tukifuza ibyo afise, tukabona umwene data tukifuza ibyo afise, ariko bikatunaniza twebwe kuba abizigirwa mu byo Imana yadushinze n'ivy'Imana yaduhaye. Haleluya. Icifuzo cyo kwifuza iby'undi muntu afise kigutuma uhusha inzira Imana yari yaragushizemo, kuko inzira Imana yagushizemo siyo nzira uwundi yamushizemo. Inzira Imana yagushizemo ni yawe wenyine, kandi nta wundi azokugurira uwo muryango atari Imana yonyine yo mu ijuru. Haleluya. Pastor azokubwira ijambo, iryo jambo rizoza rivuye ku Mana, nutaryumva ngo urishire mu mutwe, rize mu mutima, ngo maze urigendereko, bizokubera ingorane, kuko uzotangura kuraba ibiri hirya no hino, uzotangura kuraba ibitagufitiye akamaro, ibifitiye akamaro ubu buzima bwo ngaha ku isi. Ariko ubuzima bwo ngaha ku isi bene data ni ubuzima uzobamwo kandi utazi n'igihe uzomaramwo. Haleluya. Amashengero y'uno munsi turi mu bintu byinshi cyane byo gushaka no kwerekana ngo la puissance, no gushaka kwerekana ibintu bikayangana, no gushaka kwerekana amatara menshi, no gushaka kwerekana imyotsi mu rusengero, ibintu tutari bwabone, ibintu bitigeze bibaho. Uyu munsi biriko biraza kugira ngo tuboneke nk'abantu bahambaye, ariko tuvyerekane, tuvyereka bisi, ntituvyereka Imana, kuko Imana nikangwa n'abatara kandi Imana nikangwa n'imyotsi. Haleluya. Imana iriko irarondera uwo mutima w'ubwizigirwa, uwo mutima wawe w'ubwizigirwa wemera guhagarara, ugahagarara mu bigoye, ukemera kudahemuka, ukemera kudaca hirya, ariko ukemera guhagarara muri uwo murongo kugira ngo ushike kuri destiny Imana yaguhaye. Haleluya. Urugendo ruzoba rutoroshe, ntirurashobora kuba rutoroshe, ariko Imana irakubwira ngo nta kigeragezo nzoguha gisumba ubushobozi bwawe bwo kirengera. Ubushobozi Imana yaguhaye, ntukiganyire ngo hari ikigeragezo caje kikuruta. Nta kigeragezo kizogushikira na kimwe kikuruta. Ibyo uri kurabamwo uyu munsi, nagira ndakubwire yuko Imana yagushizemo inkomezi. Ni wahagarara muri uwo murongo, ugahagarara mu bwizigirwa, uzokumva bwa bushobozi buzamutse, kandi ubone ko intsinzi iri imbere. Haleluya. Kuko ijambo ry'Imana ni iry'ukuri kandi n'ubuzima. Haleluya. Ijambo ry'ukuri ni iry'Imana ni ukuri kandi n'ubuzima. Reka ndababwire ngo twemeye tubabizigirwa, twemeye tubabizigirwa kugira ngo urushengero rw'Imana rumwe abantu bizigirwa.
tuzotangara igihe Yesu azogaruka tugasanga amashengero twariko turakengera niyo ariko aradugana nawe, amasengero twariko turibaza ngo arakomeye dusanga ayo masengero adakomeye. Tuzotangara bene data, tuzotangara muri ibi bihe vya nyuma, kuko turiko turahura n'isi yinjira mu rusengero, turiko turahura n'isi iza ikinjira buke buke mu rusengero, itangurira muri vyinshi, itangurira muri dekori, igatangurira mu nyambaro, igatangurira mu ndirimbo, ibintu ugasanga vyinjiye, ukarondera umwuka uri kurakorera muri iryo sengero ukawubura. Ariko ndashima Imana ko muri mu rusengero mucambaza umwuka wera, mpwemu yera kandi akamanuka akaza akabaganiriza, akaza akabarekonforta mu mitima yanyu. Naganda babwire ngo tubandanye ku murongo w'ubwizigirwa bene data, umurongo w'ubwizigirwa. Ngo ngaho Imana iravuga ngo naho mufise ubushobozi buke mwarabaye abizigirwa kandi izina ryanje ntimwigeze muri hakana. Subira usomere uwo murongo pasi. Ndazi ibikorwa vyawe, nashize imbere yawe urugi rwuguruye. Umve ngo ndazi ibikorwa vyawe. Ubwizigirwa bwawe bubonekera hehe? Bubonekera mu bikorwa uri kurakora, umutima ubikorana, intention ubikorana, nibwo bwizigirwa buza kuboneka, kuko uza kubikora nk'uko umwami w'abami yabigutumye, ukabikorana umutima ubikunze, ukabikorana ubwizigirwa, nubwo vyoba bikugoye ukemera ukabikora, nubwo vyoba bitakuguye neza ukemera ukabikora, ukavuga ngo jewe nubwo umubiri utabikunze, Imana yo mwijuru yabintumye ndabikora kandi iranshimira. Haleluya. Imbere yawe urugi rwuguruye, ntawe ushobora kugugara. Yuko ufise ubushobozi buke, witondeye ijambo ryanje, ntiwihakanye izina ryanje. Ndaguhaye bamwe bo mw'isinagogi ya Satani. Banzugezaho urakoze cyane. Aravuga ngo naho ufise ubushobozi buke, naho ufise ubushobozi buke, ngo ariko witondeye ibyagezwe byanje. Reka ndababwira, harabakubwira ngo uyu munsi ngo niba uri kutambukira mu majambo y'Imana utegeza kuba umuntu akomeye, ngo utegeza kuboneka kuri umuntu ahambaye, ngo utegeza kuboneka kuri umuntu afise ubushobozi. Ariko ngaha ndasoma ngo nubwo ufise ubushobozi buke ngo witondeye ibyagezwe byanje. Ni ukuvuga ngo kwitondera ibyagezwe ntabwo ari byo biza kuzanira kuba igihangange. Haleluya, haleluya. Ndashaka ngo ube igihangange mu mpwemu, ube igihangange mu mpwemu, ubohora abantu babohoke, usengera abantu bakire. Iby'imodoka bizoza, iby'amazu bizoza, Imana ifise byinshi, ntabwo ari byinaniwe kuguha, niba ishaka kuguha izobiguha. Haleluya, haleluya. Kandi yaraguhaye n'amaguru, amaguru ugasanga arakomeye, ariko ukaba uriko wifuza ngo nshaka imodoka, ariko ayo maguru akomeye ufise niyo yo gutambukana akagushitsa aho abagwaye bari, ukabasengera bagakira. Reka ndababwiye nimushime iby'Imana yabahaye. Reka ndababwiye ngo ushime ayo magara Imana yaguhaye, ushime muri byo witabike, kuko nibyo bigukomeje. Haleluya. Imodoka urayigura ikaja muri garage, ukayamana muri garage buri gihe, ariko wewe urakomeye uyu munsi uratambuka. Reka ndababwire, maze guheba akazi, nari mfise akazi keza, mfise imodoka y'akazi n'ibintu byose, hanyuma maze guheba akazi ngiye kwiga, barambwira ati imodoka yidusubize rero. Ndayibasubiza nta kibazo. Dutangura kugenda n'amabisi n'abana n'ababebe dubasunika, tugenda mu kugenda ku rusengero twagenda isaha n'inusu, tugenda na train, tugenda n'amabisi. Ariko turavuga ngo Mana, niba ari iki kiguzi ushaka ko turiha, turakiriha, kuko tuzi ko ari mu bushobozi, turakiriha kandi tuzoshika. Kandi reka ndababwire, yarabikoze na nuno munsi. Uyu munsi yaratanze n'umuduga, kandi tutarinze kuwurondera ahantu henshi, tutarinde kuguca mu nzira zidashobotse, ariko yarawutanze. Kandi n'ubu niyambwira ngo nindawutange nzowutanga, ntacyo bintwaye. Ibya hano bizoherana n'inosi. Reka ndababwire, ibyo ngaha ku isi bizoherana n'iyi si. Ariko Paulo niwe atubwira mu Bakorosi ngo mwazukanye na Kristo, ngo nimurondere iby'ijuru. Rondera iby'ijuru, utangure kubona iby'ijuru. Hari abantu bamwe bavyumva bakavuga ngo namba mwarananiwe ngaha ku isi. Kandi babwe ntitwananiwe, twarize kandi turanaminuza, n'ubuzi bukomeye turaburonka.
ariko twasanze ibyo byose bihinduka ubusa. Ibyo byose n'ubusa imbere y'Imana. Niba butari umwizigirwa, ibyo bintu ntabizogushikana. Sinabibagiye, ndiko ndabari ariko sinabibagiye. Ndashaka kubahamagarira ngo tubabizigirwa bene data, tubabizigirwa muri urugendo turiko turagenderamo. Iby'isi bizoherana n'iyi si. Umwana ni washaka kumuraga, uramuraga kaga kiza Imana yaguha. Umwana ni washaka kumuraga, uramuraga ukwizera Imana yaguhaye. Haleluya, haleluya. Imana yakuremye ishaka kubana nayo, ishaka kugumana nayo, ishaka kusa nayo. Kwa uhagarara hose abantu bazokuraba bakavuga ngo twabonye umuntu asa nk'abandi. Ngo aho uja hose abantu bakavuga ngo twabonye umuntu ahumeka umwuka udasa n'uw'abandi. Ico nico Imana yaguhamagariye, ico nico wahamagariwe. Ariko ibibazo by'iyisi, ibibazo by'uno munsi biragutera kujugumira, ukagira ubwoba, ukibaza ngo uyu munsi sindara. Ukareba uricuye uyu munsi ukibaza ngo noneho abana baramfanye. Reka ndakubwire, Imana yo mu ijuru, Imana iri mu ijuru, Imana yicaye ku ntebe y'icubahiro, ntizopemeta ko umwizigirwa wayo ngo apfa canke ngo yangare. Imana yo mu ijuru izokugaburira. Ubu mwizigirwa mu Mana. Sindiko ndababwira ngo mube banebwe, ndiko ndababwira ngo nibo bakozi babizigirwa. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Ibibazo by'inosi ntimubibatwara umutwe, ntibiguhende, kuko ibibazo by'inosi biraza bikazana n'amajwi menshi. Amajwi akakuganiriza ko wowe ataco washitse ko mu buzima, akakuganiriza ko wewe ataco uzopfa wishikanye ko nutafata inzira nk'iy'abandi bafashe. Akakuzanira n'ibindi bisa n'ibiyagayaga, ukibaza ngo birayagayaga, ariko ivyo birimwo indani n'uburozi burimwo, nta gakiza karimo. Satani azoza inyuma y'ibigeragezo, azoherekeza ibigeragezo, azoherekeza ingorane urimwo, akuganirize muri zo. Utangure kumva wewe uriko wiidentifya muri izo ngorane, utangure kumva uriko wisesha n'ivyo bibazo, utangure kuvyumva ivyo bibazo umengo ni ivy'iwanje, niko nabaye, niko nzokwama nakundi. Ariko nagenda kubwire ngo Kristo Yesu yaje kugupfira akakubambirwa, ngo yashaka ngo use nawe, ntiyashaka gusa n'ibibazo. Haleluya, haleluya. Kurya wenyene yatsinze, ni waba muri we nawe uzotsinda. Haleluya. Nagira ngo ndakubwire ngo uyu munsi mwene data, ibibazo uri kuracamo, nagira ngo ndaguhamagarire guhagarara nk'umwizigirwa. Nagira ndakubwire ngo uhagarare nk'umuhizi mu kwizera. Abahizi bose mu kwizera bahuye n'ibibazo, bahuye n'ibigeragezo, ariko bemera guhagarara. Baravuga ngo niturekure Imana yacu kuko turayizi. Nubwo yo tureka, turazi ko itazoduta. Nubwo uyu munsi ibibazo byo tuja hejuru, turazi ko itazoduheba, turazi ko umunsi urizi nizoza kandi kabidukuramo. Haleluya. Ibyo bikagukuraho kwigwanira, bikagukuraho guca hirya no hino kugira ngo wowe witorere inyishu y'ibibazo urimo, kuko Imana yo mu ijuru izi umuti w'ikibazo uri mu uyu munsi. Haleluya, haleluya. Nagira ndakubwiye ngo ntuhurumbire iby'isi mwene data. Iby'isi bizoguherekeza, iby'isi bizoguherekeza. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo rondera ubwami bw'Imana n'ubugororotsi bwabwo, ngo ibindi bisigaye byose bizokwizana. Iyo ubwo bugororotsi no kwizigirwa birajana. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Bandanya aho twari tugeze. Ndaguhaye bamwe bo mu isinagogi ya Satani, biyita Abayuda atari bo ariko babesha. Nzobagobera kuza bikubita imbere y'ibirenge byawe, bamenye yuko nagukunze. Haleluya, haleluya, haleluya. Kumwizigirwa atagira ubushobozi, umwizigirwa Imana ivuga naho ufise ubushobozi buke, naho ufise ubushobozi buke,
imana irabizi ikabimenya ikakubona ubushobozi ufise, ariko iravuga ngo ehe ngo nzoguha bariya bigira ngo n'abayuda kandi atari bo, bariya bariko barigira ngo n'abakunzi n'abagororotsi kandi atari bo, bariya bose mwabanye bakakudeseva bakaguhemukira, bariya mwabanye bakaguhemukira kandi batari kuguhemukira, kuko umuntu wese ariko aragendera mu mwizigwa n'ubugororotsi uzohura n'abaguhemukira, uzohura n'abagutrayisa, uzohura n'abatagendera mu murongo nk'uri kuragenderamo, uzohura n'abakubesha ngo murajanye kandi mutariko murajana. Ariko nagira ndakubwire ngo abo bose baguhemukira n'abariko barakwigira ko abakunzi kandi atari bo, n'abariko barakubeshabesha ngo muri kumwe kandi mutari kumwe, nagira ndakubwire ngo niwaguma mu bwizigwa bwawe ngo Imana izobagarura, kuko iravuga ngo nzobaguha ngo bagaruke kandi bamenye yuko nagukunze. Haleluya! Kuko uw'Imana yatoranyije agumye mu bwizigirwa, Imana izomushingira intahe yawe, Imana yo mwijuru izoyishinga kubera ubwizigirwa wagize. Haleluya! Kubera ubwizigirwa wagize, nagira ndakubwire mwene data ngo uyu munsi ngo urengere ibibazo ufise, urengere ingorane ufise, urengere ubwoba ufise muri wewe, ngo wibuke ko Kristo yaje agapfira urushengero rwiwe, utangure kwibuka, ugire umutima umatanye n'urushengero rwa Kristo. Haleluya! Umatanye n'urushengero rwa Kristo. Aha ndashaka kubwira rero ngo reka wewe ngo ube mu rushengero rwa Kristo ahari security, aho wewe ukingiwe, kuko ahari urushengero rwa Kristo niho umwuka wera uri, niho ubwiza bw'Imana buri, niho uzokingirwa, niho bene data bari, niho la communauté, la famille de Christ iri. Haleluya! Nashaka ngo we umutima wawe utangure kumatana n'urushengero, utangure gukunda urushengero rwa Kristo. Aho urushengero rwa Kristo ndiko nakubwira sukuza kuwa Mungu hano mu misi, sukuza kuwa Mungu gusenga. Urushengero ndiko ndakubwira ni ruriya rushengero ruri mu byakozwe n'intumwa, ruriya rushengero rwatanguye aho abantu babana nk'abavukana, aho abantu bakundana, aho abantu basangira ibyo bafise, ngo baragabanganya byose kugira muri bo ntihabemwe umukene. Haleluya! Ubwo nibwo rushengero tuzi, nibwo Kristo yasize. Ibyasigaye biraba byaje byica urusengero, byaje bikura ubushobozi mu rusengero, bwaje bikura umutima w'Imana mu rusengero. Ariko urushengero rwa Kristo nubwo abantu baba hamwe bagakundana, bakabana, bagasangira, bakitanaho, kugeza aho babona ko muri bo nta mukene n'umwe arimo. Haleluya! Amashengero y'uno munsi yobihamya, amashengero y'uno munsi yobishingira intahe ni make cyane. Nayo tubona yitwa ngo ni mega church, turazi yuko bitagenda gutyo, turazi ko abarimwo bamerewe nabi cyane. Ariko nika ndababwire bene data, dusubire ku isoko, dusubire ku isoko, dusubire inyuma, tuje ku la fondation, ku rufatiro, dusubire ku rufatiro, dusubire ku rufatiro rw'urushengero. Urufatiro ni Kristo. Uko yubatse urusengero rwiwe rero ni kuriya bariya ziriya ntumwa ziwe zatanguye zikubaka urushengero, abantu bakabana, abantu bagasangira. Urushengero dusigaye tubona uyu munsi rutandukanye cyane n'urusengero tubona mu byakozwe n'intumwa. Ariko urushengero rwo mu byakozwe n'intumwa nirwo rushengero Kristo yaje kubaka, kandi nirwo azogaruka gutora. Nico gituma ngira ndababwire ngo tuzotangara twese tubonye ibiriko biraba ku munsi wa nyuma Kristo aje gutora urushengero rwiwe, tugatangara twibaza ngo nayo amashengero byagenze gute. Ariko aha mu byakozwe n'intumwa niho tuja kurondera urusengero Kristo yasize uko ariko. Haleluya! Urusengero Kristo yasize uko ariko. Nagenda kubwire rero mwene data ngo umutima wawe uterera mu rushengero, umutima wawe nutere ukunda urushengero, utangure kugira compassion yo mu rushengero rw'Imana, utangure kuraba ko mwene data aguwe neza mu rushengero rw'Imana, utangure kuraba ko mwene data agororokewe mu rusengero rw'Imana. Niba mwene data ari karaci ruhande, ugende umukubita agashumu bweti garuka gato, aha hantu turabona kuri kuraca hirya, garuka kandi
kuko urushengero turi bamwe, urushengero turi umwe. Reka tubane kandi twubakane, ubwo umutima wawe umatane n'urushengero rw'Imana, kuko Kristo azoza gutora urushengero. Haleluya. Nubwo tutazoba turi mu rushengero twicaye uku, Kristo azoza gutora abantu bari kumwe nk'urushengero, azobatwarira rimwe bose. Haleluya. Abizigirwa mu rushengero rw'Imana, abizigirwa mu rushengero rw'Imana, abatakiraba ibyo bakunze n'ibyo badakunze, abatakiraba ibibabereye n'ibitababereye, abatakiraba ngo hariya muri rushengero hari byiza cyane gusumba biriya, ngo hariya pasiteri wahavuga byiza gusumba ibyo ngaha, ngo hariya ibintu bimeze gutya gusumba hariya. Nagenda kubwira ngo Imana niba yagushikanye ikirenge cyawe ngaha, ukaba wicaye ngaha, ukaba wumva amajambo uri kurumva uyu munsi, Imana irakubwira ngo umwizigirwa mu gikorwa Imana yaguhaye. Niba atacu ufise, rondera igikorwa ukorera Imana. Haleluya. Pasiteri ari ngaha, muramwegera, azoba yagira. Iyo ataba we sinari kumenya ko ndi mu nzira ya Yona. Iyo tutaganira nawe sinari kumenya ko Imana iri kiranda bikambwira ngo ugiye kuba Yona. Ariko nkemera kugaruka nkaja mu murongo nkabandanya. Nawe nagira ndakubwire, ushobora kuba Yona uyu munsi, wanka gukora iby'Imana yaguhaye ngo ukore. Uri kurasuzugura iby'Imana yaguhaye washobora gukora. Uri kurabona iby'Imana yaguhaye ukumva wifuza ibindi, bikakunanira kuba umwizigirwa. Ni ukuvuga ngo wa muryango Imana yugurura, nta n'uwo uri kurabona, nta nawe ushobora kwinjiramo. Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Ndashaka ngo ubwire uwo mwicaranye, umubwire ngo bumwizigirwa mu rushengero rw'Imana, bumwizigirwa mu rushengero rw'Imana. Reka tuba bizigirwa. Haleluya. Muri Matayo 25:21 woshobora kumfasha? Matayo 25:21. Shebuja aramubwira ati, wagize neza muntu wanje mwiza wo kwizigirwa, wizigiwe kuri bike, nzoguha kugaba byinshi. Injira mu munezero wa shebuja. Haleluya. Haleluya. Umve shebuja ngo aramubwira, bandanye nsome kandi. Shebuja aramubwira ati, wagize neza muntu wanje ngo wagize neza muntu wanje, muntu wanje mwiza wo kwizigirwa, muntu wanje mwiza wo kwizigirwa, wizigiwe kuri bike, ngo wizigiwe kuri bike, nzoguha kugaba byinshi. nzoguha no kugaba byinshi. Injira mu munezero wa shebuja. Injira mu munezero wa shebuja. Haleluya. Haleluya. Ubwizigirwa muri ivyo bike wahawe, ubwizigirwa muri ivyo uri kurabona bitangana nk'ivyo wategerezwa kuba ufise, nivyo bizokuzana imuhezagiro, nivyo bizogutuma wizigirwa muri byinshi, nivyo bizotuma, kubera ko wafashe jalousement, wafashe n'umwitwarariko mwinshi ivyo sobuja yaguhaye. Sobuja ni data wo mwijuru, sobuja ni Yesu yaje akagupfira, kubera ko yabiguhaye akabigushira mu ntoki, ukabifata no mwitwarariko mwinshi, kandi ukabikora neza, kandi ukabiraba nawe ukavuga ati ndakoze kandi nkoze nk'uko yabintegetse. Muri ico gihe ngo azokuraba kubwire ngo wagize neza muntu wanje mwiza, wabaye umwizigirwa muri bike, nzoguha na byinshi, kuko na byinshi uzobishobora. Haleluya. Haleluya. Iyo niyo principe tugendera ko mu bwiza bw'Imana, mu bwami bw'Imana, mu rushengero rw'Imana. Ni wemere ugendere mu by'Imana yaguhaye, utanguriye ku ntango hanyuma ubandanye. Haleluya. Kugira ngo Imana ibandanye ikwizigira muri byinshi, kandi Imana izokwizigira muri byinshi. Uyu munsi ushobora kuba uhamagariwe kuba pasiteri, uyu munsi ushobora kuba uhamagariwe kuba umuntu akora ibintu byinshi cyane bihambaye. Uyu munsi ushobora kuba uhamagariwe kuba mama pasiteri nk'uko batubwiye, ariko ubwizigirwa bwawe nibwo buzogushikanaho.
ubwizigirwa bwawe nibwo buzogutuma muri ibyo bikufise, muri uko kwigengesera kwawe, muri uko kwiyitaho kwawe, muri uko gukunda urushengero rw'Imana, muri uko kubandanya mu nzira y'Imana, muri uko kudahungabanywa n'ibigeragezo, nibyo bizogutuma ubandanya ugashika kuri destiny yawe. Haleluya. Ndakubwiye ngo rero ntutinye ibigeragezo, ntutinye ibigeragezo, kuko ibigeragezo bimwe bizoza bigukomeza. Ibigeragezo uko bigusanze siko bigusiga, aho bigusanze siho bigusiga. Ibigeragezo, ikigeragezo iyo kije uragitsinda kandi ugeze imbere, kirakuraba naco kikagutinya, kikavuga ngo ujya muntu naraje arantsinda kandi sinzogaruka. Kandi iyo ugeze imbere uhura n'ikindi kigeragezo gikomeye kugusumba ca kindi wahura naco, ariko kubera ko wamaze gukomezwa n'icya mbere, n'icya kabiri wakigwanya ukagitsinda. Haleluya. Nimutinye ibigeragezo bene data, kuko Kristo kugira ngo adupfire, Kristo kugira ngo atsinde, aronke igitsibo n'igitsibo, kugira ngo Kristo aronke igitsibo, kugira ngo Kristo aronke intsinzi, yaciye mu bigeragezo bikomeye cyane, aca mu kubabazwa, aravyihanganira, akibuka icose yamubwiye, akubuka icose yamutumye, akavuga ngo jewe ndiko ndababara, ndiko ndababazwa, ariko ndabona intsinzi imbere, kandi iyo ntsinzi niyo ndiko ndabona urushengero rwa data, ndabona urushengero ruhaguruka, ubwo rushengero nibwo ndiko ndapfira. Akemera gupfira urwo rushengero, akemera guhagarara muri iyo nzira. Nawe uyu munsi Kristo yakubwiye ngo gira ikirenge mu canje. Reka ndakubwiye ngo niwatinya kubabara ntuzobona ijuru, niwatinya kubabazwa ntuzobona ijuru. Ko mutavuga ngo amen? Ngo niba nanje barampamye, namwe bazobahama, bazobarondera babahame babagire nabi, kubera ko nanje barangiriye nabi. Haleluya. Ariko akavuga ngo nimutinye ko naratsinze isi, naratsinze ibigeragezo. Haleluya. Yohana 16:33 avuga ngo ndababwira kugira ngo mugire amahoro, ngo mugire amahoro, ngo kuri iyi si muzohura n'ibigeragezo, ngo ariko nimuba amahoro kuko naratsinze isi. Haleluya. Turiko dusenga umwami w'abami yatsinze isi, yatsinze ibigeragezo. Turiko dusenga umwami w'abami yuguruye imiryango, atubwira ngo nimugere ikirenge mu canje, hanyuma ndabereka intsinzi kuri imbere yanyu. Haleluya. Haleluya. Reka gutinya ibigeragezo, reka gutinya agutera ubwoba, reka gutinya iterabwoba. Iterabwoba riva ikuzimu. Yesu ntazogutera ubwoba, Yesu azokwizeka inzira y'amahoro, Yesu azokwizeka inzira ikujana mu nzira y'ubugingo, kuko ngo niwe nzira ukuri n'ubugingo. Ariko Satani azokwamaza kugutera ubwoba. Umva rero nagira ndakubwire ngo ijwi rya Satani utangure kuryumva kandi urimenye, kandi wige kugishura. Utangure kwiga kubwira Satani ko atakibanza na kimwe kigufiseko, ko atabushobozi na bukeya kigufiseko. Utangure kumubwira ko Yesu yapfuye kandi akazuka. Kwiye ari kuba yabishobora yari kumugumiza ikuzimu, ariko ko Yesu yazutse natwe twazukanye nawe. Ubu turiko turondera ivy'ijuru, nitukirondera ivyo ngaha kwisi. Ubukene bwo ngaha kwisi nibugutore bwoba, kuko buraza bugahera. Ivyo ngaha byose ni temporaire. Uyu munsi hari wari gihangange, ejo nituzi ndiyari. Hari ubatse vira, ariko ngo ahambwe mu kaburi mu kantu gatoyi, ajyamye ahantu hato. Ntibagiye kumuhamba na yanzu yose, n'inzu yayisize hajya. Niyagiye kuryama, niyabagihari, niyagiye kuryama ajyama mu cumba kimwe, ntabijyama mu byose. Ivyo ngaha kwisi urabiruhira, ukazobura ijuru, ukazobura ubugingo budahera. Wararushe ngaha kwisi utazi ico uri kuraruhira. Haleluya. Ukazokwisigara iricuza utazi igituma wicuza, kandi ukuvuga ngo iyo nari kumenya. Ndababwira ngo ntimutinye ibigeragezo, ariko ikigeragezo ndiko ndakubwira ni ikigeragezo uzohura naco uri mu nzira y'Imana. Si ikigeragezo kizogusanga uri kurirukanga mu isi. Ivyo wagiye kwironderera, Imana izokubwira ngo nubijere wonyene. Ariko wewe uri mu nzira y'Imana,
imana izokubwira ngo ibigeragezo uri kurahura navyo ivyo ni ivy'iwanje ndakugwanira. Haleluya. Harabitiranye ibigeragezo bene data, hari bitiranye ibigeragezo bakibaza ngo bagasenga ari uko bahuye n'ibintu bakaza bariruka mu isengero ngo mana ndagusavye ibi, agahura n'ibintu mu isi yirutse yakoze ibintu bidashobotse akaza ariruka mu isengero ngo reka ngende gusenga ngo ngira ya mana iranyibuka. Reka ndababwire bene data, imana ntikinishwa, imana ntitugakinisha imana ntitushake kuyibesha, imana ibona kure aho tutabona, imana ibona iyo abantu badashobora kubona, imana iraraba ibwina ikabona umutima wawe kiriyo. Nico gituma atamuntu n'umwe ategerezwa guhenda imana muri iki gihe, muri ibi bihe bya nyuma rero tugezemo. Imana iravuga ngo reka wewe rero ubicete gisomeka, reka wewe umwizigirwa, ibyo uri kurabamwo byose ubibe muri mu nzira yanje kugira ngo wenda kurongore abari genda gutwara mu ntoki zanje. Reka ngo imana yonyine abari kurongora, reka ngo wenyine wemere ko atacucishoboje ariko imana yonyine ari gushoboza. Haleluya. Ibyo bizogutuma utagenda kwirukanga, bizogutuma utagenda kurondera ibintu byinshi bidaciye mu nzira y'Imana. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Rero ndashaka kubahamagara uyu munsi, abantu bose bari mu rusengero rw'Imana ngo mugaruke ku bwizigirwa. Hari ibigeragezo byaguteye bikaba byinshi cyane muri wewe, ukibaza ko atanu wundi muntu n'umwe arahura navyo, ariko ijambo ry'Imana riratubwira ngo ibyo uri kurahura navyo hari benshi cyane bahuye navyo. Hanyuma ibyo bigeragezo bikagutera kumva umengo wadebukiwe, kumva umengo ntugishoboye, ukumva niyo bakubwiye ngo ngwino mu rusengero dufise amasengesho, ukumva ngo amasengesho yanje yabaye menshi ariko ntiyishugwa, ukumva n'ibikorwa by'Imana umengo ntibikiguha wa munezero wahora uronka uri kurakorera Imana. Ariko nagira ndakubwira, umwana wo mu nzu wese iyo ari karakura ahura n'ibintu byinshi. Iyo uri kuramenya ubwenge utangura guhura n'ibingana n'ubwenge bwawe nyine. Uyu munsi rero ibyo uri kurahura nabyo nibingana naho ugeze. Hari igihe ushaka kuguma uhura n'ibyo mwahura uri umubebe, ariko uri umubebe baraguterura bakaguhindurira bakagira ibintu byose. Uyu munsi uratambuka ukiruka, ibyo uza guhura nabyo nuko uza gutsitara kandi ukagwa kandi ugakomereka. Ibyo bintu byose ugahura nabyo kuko wamenye gutambuka. Uno munsi mu mpwemu waramenye gutambuka, wamenye gusenga, wamenye kwirukana amadayimoni, wamenye gusengera abagwayi. Urashaka ngo Satani akureke rero ngo ntayagire na kimwe gukoza, ngo ntaze ngo agwane nawe, ngo nawe ashireho resistance. Yashiraho resistance ugatangura kugira ubwoba. Ariko nagenda kubwire ngo ahubwo ntugire ubwoba, menya niyo abatanguye guhaguruka yakubonyemo ikintu gikomeye. Ni waba utanguye kumva nawe ashizemo ingufu, menya ko yakubonye, menya ko yabonye ikiri muri wewe. Hagarara rero, hagarara nk'umwizigirwa, hagarara nk'umwizigirwa, wumve wemere uti jewe ico nemeye ndakibandanya, ico nahagazemo ndakibandanya. Yesu Kristo yabaye umwizigirwa nane ndamuba kuko nemeye gusa nawe mu rupfu rwiwe, mu kubazwa kwiwe no mu kuzuka kwiwe. Ibyo uko ari bitatu nibindanga jewe nk'umukristo. Jewe sinshobora kurangwa n'ikindi atari uko nemeye kubabara no gupfa no kuzuka nka Kristo. Ibyo bitari mu buzima bwanje nta bukristo ndimo. Arabashaka kuba mu kuzuka gusa batababajwe, abashaka kuzuka batapfuye. Urashaka kuzuka utapfuye bigende gute? Reka uyu munsi tuba abakristo bemera ko muri twe harimo ukubabazwa, harimo ugupfa, ariko harimo no kuzuka. Haleluya. Uko kuzuka turiko turabamo rero, uko kurimo ubushobozi budutuma tugendera hejuru y'ibigeragezo, tudatinya ngo hari ikintu cyapfuye kurije. Icyapfuye nuko Imana ishaka ko gipfa.
icyo wabuze nuko Imana idashaka kugiguha. Kirekure, kireke si icawe. Haleluya. Rekura, uzobona icyo Imana ishaka kuguha ko ari kinini gusumba icyo wari kurabona. Haleluya. Imana ibahezagire cyane. Ndashaka kuguhamagara uyu munsi rero. Ndashaka ko dusengana nawe uyu munsi. Uyu munsi niba hari mu mutima watanguye kumva hari ikintu kiriko kirakugora, mu munsi mu mutima uri kurumva mu mutima imbaraga ni inkomezi wari ufise ziko ziragabanuka, uyu munsi imitwaro yakubanye myinshi, reka duhagarare mu bushobozi bw'Imana, dusenge Imana ikuzuze inkomezi, ikuzuze mwemu wayo yera, ikuzuze ubushobozi budasanzwe kugira ngo ugendane nayo, ushobore kumwizigirwa mu bihe bigoye, ushobore kumwizigirwa mu bihe bikomeye, kugira ngo uzotsinde, ugende nk'umutsinzi, wamura umuhizi buri gihe. Haleluya. Reka duhaguruke. Irebosira bakoriya karamasi. Ndagira ngo ndakubwire mwene data, wewe uyu munsi waraye udasinziriye, wewe uyu munsi waraye wiyumvira bikakunanira gutora agatiro, nagira ndakubwiye ngo ngwino mwene data, Imana yakwibutsa uyu munsi, Imana yakubonye uyu munsi, Imana yabonye ibyo uri kurabamo, Imana yakubonye kandi iravuga ngo inkomezi nke naho ufise ubushobozi buke, ngo we nugumura umwizigirwa ko hari imiryango iri imbere yawe kandi nshaka kugurura, kandi nugure atawundi azoyugara. Ndakubwira ngo manuka ngaha imbere dusenge. Wewe unanijwe unanijwe n'indwara, ufise indwara muri wowe kandi iyo ndwara ikaba ikumaze mu gihe, urasenga buri munsi, ugasenga Imana ngo igukize, abadokiteri bararondeza ntibaronke. Uyu munsi nagira ndakubwire ngo Imana yakwibutse, Imana yakwibutse, ngwino ugume muri ubwo bwizigirwa bwawe, ugume muri ubwo bwizigirwa bwawe, ugume mu nzira y'ubwizigirwa, kuko Imana uyu munsi ngo irashaka guteza intambwe, irashaka gutera intambwe uje imbere, ngo icyakuzitira cyose kizituke, ngo icyari kikubosha cyose kibohoke, kugira ngo utere intambwe uje imbere. Haleluya. Ngo Imana irakuzi, yarakubonye, irakuzi, yarakubonye, yabonye amarira atembaje mu mutima wawe, ngo uratwenga ariko indani muri wowe urababaye. Ngwino hano, Imana yakubwira ngo ngwino imbere yayo, ngo ngwino dusenge bene data, ngwino twambaze Imana, ngo Imana iyo yuguruye atawugara, ngo ngwino twambaze iyo Mana, Imana ishika abantu badashika, ngwino dusenge iyo Mana, Imana yaje ngo ikaza kubohora ababoshe, ikaza gukiza abarwaye. Iyo Mana niyo turiko turambaza uyu munsi. Turaguhamagaza Mana, turahamagaza ubushobozi bwawe Mwami, turahamagaza ubushobozi bwawe Mwami. Ngwino Mwami, ngwino ukore nk'Imana, ngwino ukore mu bushobozi bwawe Mwami, ngwino ukore ibyo abantu badashoboye gukora Mwami Mana, ngwino ukore aho umuntu yananiriwe Mwami, kuko wowe urashoboye Mwami Mana, urashoboye Mwami, yambaye Mwami. Uyu munsi watwibutse, uyu munsi watwibutse Mwami, uyu munsi wabonye imitima y'abababaye, imitima y'abana bawe, abana wapfiriye amaraso y'agaciro, abo bana nibo wibutse Mwami, wabibutse Mwami Mana. Raba Mwami Mana, raba aho bari Mwami Mana, ngwino ukore Mwami, ngwino ukore Mwami Mana. Reka ngo ikiganza cyawe si kigufi, ikiganza cyawe si kigufi Mwami Mana, ikiganza cyawe si kigufi Mwami Mana, ikiganza cyawe si kigufi Mwami. Ngwino ukore Mwami, kora Mwami Mana, kora Mwami Mana, kora Mwami Mana, kora Mwami Mana. Reka ugukira ku mugabane w'umutima, umuriro wawe Mana, umuriro wawe, wa muriro ukiza, wa muriro ukiza Mana,
manura umuriro wawe mwami Imana, manura umuriro wawe mwami, umuriro wawe mwami Imana, reka ukize mwami, gora abasiba, kiza mwami Imana, kiza mwami Imana, reka mu maraso yawe ashunguruka amaraso yawe, ashunguruka amaraso yawe, ashunguruka amaraso yawe, ashunguruke kuva mu muriwe, kuva mu mutwe gushika mu maguru iwe, amaraso yawe ashunguruke mwami, ashunguruka amwoze mwami Imana, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, reka ngo umugenderere mwami, umugenderere umukoreko mwami Imana, umukoreko ku buryo atari bwigere yumva umukoze ko mwami, mwami umuvugishe ku buryo atari bwumuvugisha mwami Imana, reka mwami Imana waba ari wowe ubera agakiza we mwami, aba ari wowe umubera agakiza mwami Imana, kora mwami Imana, kora mwami Imana, kora mwami Imana, hindura mwami, hindura mwami, hindura mu izina rya Yesu Kristo. Navuga ngo reka ubushobozi bumanuke mwami, ubushobozi bwawe bumanuke mwami Imana, ubushobozi bwawe bumanuke mwami Imana, ubushobozi bwawe mwami. Navuga ngo amajwi yose aceceke mu izina rya Yesu, amajwi yose aceceke mu izina rya Yesu Kristo, amajwi atera ubwoba aceceke mu izina rya Yesu Kristo. Navuga ngo uyu munsi nyene mwami, wereka mwami Imana uduze ukwizera kudasanzwe, ukwizera gutsinda ibigeragezo, ukatwikiriwe n'amaraso yawe mwami, mu izina rya Yesu. Ngwino mwami, arabasira bakoriya karamashi, biyorobosira bakoriya karabasira, biyoroboshira bakoriya karabasira, bakoriya karabashira, bakoriya karaba. Numva aya majambo Imana ikirambwira ku bwawe, Imana irambwira ngo kuva ukiri mu nda y'uwakuvyaye nari nkuzi, ngo ndakuzi kandi nzi nibiba muri wowe byose, nzi ibikugora, nzi n'ibikubabaza. Imana irakubwira ngo uyu munsi ndagushaka kandi ndakurondera, ngo ndashaka yuko ubana nanje, ngo mpa akanya gakwiye ndakuganirize, ngo ndashaka kukwereka iby'amaso atarabona n'amatwi atarumva, ngo mpa akanya ndakuganirize, ngo ndashaka kukubona ku gicaniro canje, ndashaka kukubona mu bwiza bwanje. ngo ngwino, ngo ndashaka guhindura, ndashaka kuguhindura, ndakubwira uwo shaka kuba, ngo ndashaka kuguhindura, ngo shaka gutambukana nawe. Mwami Imana ndagushima mwami Imana, ndagushima mwami Imana kuhamagara abana bawe mwami, batawibagira mwami Imana ko waremye bose ubazi mwami, uzi ibyabo mwami Imana, uzi mwami Imana n'ubuzima bwabo mwami Imana. Ndavuga ngo uyu mwanya mwami Imana, ndavuga ngo reka mwami Imana umukoreko n'ikiganza cyawe gikomeye, ikiganza cyawe gikomeye mwami Imana, reka umukoreko n'ubushobozi bwawe mwami, intervene mwami Imana, intervene mwami Imana, intervene mu byari karahura mwami. Ndakweretse imitima yose iri ngaha mwami, ndakweretse umutima wa buri wese ari ngaha mwami Imana. Mwami Imana ubona ibyo abantu batabona mwami, ni wowe usona imitima y'abantu ukayibona mwami, ngo wijire ibwina mwami Imana ukabona ibiriyo mwami Imana. Navuga ngo manuka mwami, ngo raba mwami Imana, mwumva amarira y'abana bawe, babana mwami Imana wacungura, babana wacunguza amaraso y'agaciro, mwumve mwami Imana amarira yabo, ngo ngwino wishure mwami, ngo zana mwami Imana inyishu mwami, zana inyishu z'amasengesho y'abana bawe, zana inyishu z'amasengesho y'abana bawe, inyishu y'amasengesho y'abana bawe mwami. Reka ngo bahindurire amateka, hindura amateka mwami Imana, reka uyu munsi ntibasubire inyuma uko baje mwami, kuko mwami urashoboye mwami Imana, kuko niwe mwami umutsinzi, niwe watsinze ibigeragezo mwami.
urakoze mwami Imana. Ndatura gukira muri buri wese agwaye mu izina rya Yesu Kristo. Ndavuga ngo gukira muri buri wese agwaye mu izina rya Yesu Kristo. Ndabwira ngo ingwara yose iri ngaho ihunge mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze mwami, urakoze mwami Imana.